ejo bundi yaraturamiye. Tuvuze ko waciye inzira mu mazi aratwambutsa agasibanga arabizi ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye. Yesu yicura ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye. Soma ijambo ry'Imana. Ingoma igitabo cy'ingoma, ingoma za kabiri, igice cya 23. Dusora igice cya 16 umurongo wa 23. 16 umurongo wa 23. Ingoma za kabiri, ingoma z'abami b'Abisirayeli. 16 umurongo wa 23. Nairiho cyangwa n'ingoma za mbere, ingoma za mbere 16. Turaba ingoma za mbere. Mwahabonye? Agira unsomera. Ingoma turabe. Yaza kwa ahantu atariho. Katurabe. Sorry, ni ingoma za kabiri 15. Yaza kwa ara. Ivya Uziya umwami w'Abayuda. Mwahabonye umurongo wa mbere avuga ngo Uziya umwami w'Abayuda. Umwaka ugira 27 Yeroboamu umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma. Uziya mwene Amaziya umwami w'Ubuyuda niho yima. Mwahabonye ingoma za kabiri 15 umurongo wa mbere. Abami shetani mana yaje, shetani akaducanganya. Abami ba mbere 15, abami ba kabiri 15 umurongo wa mbere. Shetani n'umunyakinyoma ribesha. Dusome. Ivya Uziya umwami w'Abayuda. Umwaka ugira 27 Yeroboamu umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma. Uziya mwene Amaziya umwami w'Ubuyuda niho yima. Yagiye ku ngoma amaze imyaka 16, ayimara imyaka 52 Yerusalemu. Nyina yitwa Yekoriya w'Yerusalemu nyene. Mwahabonye? Akora ibyo orahabona ko ari byiza, nk'ibyo se Amaziya yakoze byose. Mugabo ibitabo byo kuminga z'imisozi n'ivyakurwaho, abantu bari bagitangira ibimazi muri ibyo bitabo bakahosereza imibavu. Hanyuma Uhoraho ateza umwami imibembe
arinda atanga akiri umunyamibembe aba mu nzu ya wenyene. Maze Yotamu umwana wiwe niwe yagaba ibyo mu rugo, acira abantu bo mu gihugu imanza. Nuko ibindi byose byadonzwe kuri Uziya n'ibyo yakoze byose, none ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko Uziya ahambya abasekuruza, bamuhamba hamwe n'abo ku murwa wa Dawidi, maze uwo muhungu wiwe Yotamu asubira ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Tugomba kuvugana ku ijambo rivuga ku nzige. Haleluya. Inzige. Bibiliya avuga ngo Abisirayeli, Imana irababwira ngo igihe igihugu kizotegwa n'ibyago by'inzige, mukantakambira ndi mu ijuru, nzobumva, ndabakirize n'igihugu cyanyu, nkureho inzige zizoba zateye igihugu. Ariko ikizotuma ndabakiza nuko muzontakambira nkabumva ndi mu ijuru. Haleluya. Uyu munsi turagomba gutakambira Imana ngo ikureho inzige zinje mu buzima bwacu. Hari inzige zarungitswe n'abadayimoni mu buzima bwacu, mu byo dukora, ziza zije kwica no kwangiza no konona iterambere ry'ubuzima bwacu. Ariko amateraniro y'uyu munsi araduha imbaraga zo kumira izo nzige zariye ibyacu. Uziya agiye ku ngoma ya Uziya, ibintu bigenda neza. Akuraho ibitabo byari byaratabiwe ibigirwamana ku mpinga z'imisozi, yubaka ibicaniro by'Imana y'ukuri. Ngo ariko amaze gukomera, amaze kuba gahambaye, yita mu byo atagezwe. Tuzamura icyubahiro kuri Yesu. Ngo yinjira hera mu rushengero rw'Imana kugira ngo agende kosa imibavu. Umuherezi aramubwira ngo Uziya, si igikorwa cyawe, ariko ni igikorwa cya bene Aroni bagitoranirijwe kwama bagikora, batoranirijwe kuba abaherezi b'Imana ubuzima bwabo bwose. Ngo Uziya kubera yari amaze kuba igitangaza, amaze gukomera, ngo yanka kumvira umuherezi. Haleluya. Ngo akiri ahera afashe ishotero mu minwe, ngo iyo mwanya agwara umubembe. Abonye umubembe umufashe, yihuta kuva ahera kubera ko Imana yari imuteye igicago. Turagomba ngo Imana imanuke ku uyu munsi mw'aya materaniro, iteze ibyago abahagurukiye kurwanya ubuzima bwacu. Bawuziya bahagurutse ku buzima bwacu, ibateze inzige. Uziya afatwa n'umubembe kubera ko yari yahangaye ibidahangagwa. Uwaguhangaye yahangaye mu jisho ry'Imana. Turagomba ngo Imana imuhagurukirize inzige. Imana ikeneye abantu buzuye ubuntu. Igihugu cya Isirayeli nababwiye muri ico gihe cyari kimaze gupfa, igihugu cyari kimaze kononekara. Abantu bato muri ico gihe baracinyizwa cyane. Abashizwe hejuru bagashishikara kuduzwa cyane, abakene bagashishikara kuba benshi cyane mu gihugu. Abakora business bakazamuka kuko bakandamiza abantu bato. Haleluya. Hara karenganyo gateye ubwoba mu gihugu. Inzige zari zarinjiye mu bantu, inzige zari zarinjiye mu mirima y'abantu, inzige zari zarinjiye mu butunzi bw'abantu. Abantu bakora, ariko ibyo bakora nibibatunge ngo bibabesheho, kuko hari harinjiye inzige mu buzima bwabo. Inzige zinjiye mu buzima bwabo. Uyu munsi turazururukiriza ku muriro. Ntabwo byumvise ubuzamuye. Haleluya. Abantu bararima ariko nibimbure, abantu bakacuruza ariko ubutunzi buvuye mu bucuruzi ntibubagirire umumaro, kuko abantu bari babayeho barenganya abakene,
Bwana sifiwe. Inzige cyari icago gikomeye iyo ziteye mu gihugu. Umukire, umukene, uwize, uwutize babonye inzige ziteye mu gihugu, bose batangura kurira no gusha coba, kuko iyo zije ntizazira umwe, ntizazira abo mu gisagara ngo zisige abo mu misozi, zaza zije gutema, zaza zije konona. Abantu iyo babonye inzige ziteye mu gihugu baravuga ngo ubuzima buraheze, ubuzima burarangiye. Ariko Imana irashaka abantu bameze nka Yohana umubatizi. Ntabwo mubyumvise ibi bintu. Imana irakeneye abantu bameze nka Yohana umubatizi. Igikorwa cya Yohana umubatizi cyari cyo kumira inzige. Nimuzamure icubahiro kuri data. Ngo Yohana ubuzima yarabayeho yatungwa n'inzige n'ubuki bw'ifunde. Hari abakobwa n'abasore, hari abamama n'abapapa Imana igomba guha imbaraga zo kurya inzige. Inzige zakuriye nawe urazirya. Inzige zariye ubuzima bwawe nawe urazirya, nawe urazimira. Yohana yaje atajya atanywa, ariko atunzwe n'inzige, atunzwe n'ubuki bwo mu ishamba. Imana iragomba ngo uyu munsi iguhe ubushobozi bwo kumira izo nzige zariye ubuzima bwawe, bwo kumira izo nzige zariye amafaranga yawe, bwo kumira izo nzige zariye ubutunzi bwawe. Ukaba ubyemeye, zamura haleluya, haleluya. Yari afise imbaraga zo kumira inzige. Imana irashaka guhagurutsa abakozi. Imana iragomba guhagurutsa abasenzi. Imana iragomba guhagurutsa abaririmbyi bafise ubushobozi bwo kumira inzige. Izo nzige zateye mu gihugu, izo nzige zateye mu miryango, izo nzige zateye mu bacu, duhabwe ubushobozi bwo kuzigira gute? Kuzimira. Kuzimira. Mu gihe cya Uziya na Yerobowamu wa kabiri, mu kinjana c'8, igihugu cinjiye mu byago, igihugu cinjiye mu bibazo, igihugu cinjiye mu ngorane. Ariko Imana yari ifise abantu iriko irakoresha. Mu gihe cya Yerobowamu ngo mu mwaka ugira 15 amazi ya mwene Yowasi umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, niho Yerobowamu mwene Yowasi umwami w'Abisirayeli yima ibisamariya, amara imyaka 41 ari ku ngoma. Akora ibyo arahabona ko ari bibi, ntiyava mu byaha byose vya Yerobowamu mwene Nebati, ibyo yakwegeyemwo Abisirayeli ngo bacumure. Mugabo asubiza urubibe rw'Ibwisirayeli aharwo, uhereye ahafata Ihamati ugashitsa ku kiyaga cyo mu kiyaya Araba, nk'uko ijambo ry'Uhoraho Imana y'Abisirayeli ryavuze, iryo yavugiye mu musavyi wiwe Yona mwene Amitayi. Gati Heferi uwo yavugisha, kuko Uhoraho yabonye amagorwa y'Abisirayeli iyo bava bakagera ingene ari menshi, kandi atamutabaza ariho wo kubatabara. Imana yabonye amagorwa yawe, Imana yabonye umubabaro wawe, kandi yabonye ko atamuntu ufise wo kugutabara. Imana iyo yabonye ko ibyago byabaye ibyago, ihagurutsa abantu bo gutabara ubuzima bwawe. Igihugu cyose cyari mu byago, igihugu cyose cyari mu ngorane. Uziya nawe yariko yagurira mu burengero agwana n'Abafilisitiya. Ibya Uziya umwami w'Abayuda, mu mwaka ugira 27 Yerobowamu umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma. Uziya mwene Amaziya umwami w'Abayuda niho yima. Yagiye ku ngoma amaze imyaka 16, ayimarako imyaka 52.
Yerusalemu nyina yitwa Yekoriya w'Yerusalemu nyene. Akora ibyo uhora habona ko ari byiza nk'ibyo se Amaziya yakoze byose. Mugabe ibitabo byo ku mpinga z'imisozi ntibyakurwaho. Abantu bari bagitangira ibimazi mu bitabo, muri ibyo bitabo bakahosereza imibavu. Hanyuma Uhoraho ateza umwami imibembe, arinda atanga akiri umunyamibembe, aba mu nzu ya wenyene. Maze Yotamu umwana wiwe niwe yagaba ibyo mu rugo, agacira abantu bo mu gihugu imanza. Nuko ibindi byose byadonzwe kuri Uziya n'ibyo yakoze byose, none n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko Uziya ahambya abasekuru, bamuhamba hamwe nabo ku mugwa wa Dawidi. Maze uwo muhungu wiwe Yotamu asubira ku ngoma yiwe. Imana ishimwe cyane. Yotamu asubira ku ngoma ya se, azaje gushira ku murongo ibyo se wiwe atashize ku murongo, azaje gutumbereza ibyo se atatumbereje. Nawe Imana iragomba kuguha imbaraga zo kuza gutumbereza ibintu muri famiye yiwanyu batatumbereje, ibintu mu muryango iwanyu batashize ku murongo. Wakire ayo mavuta, wakire izo mbaraga zo kuza gutumbereza ibintu neza. Mwico gihe Imana yaciye ihagurutsa umuvugishwa Amosi, yavuga ko Imana izobahonya kubw'ibiturire n'imibwire umuhanuzi Imana yaciye ihagurutsa umuvugishwa Amosi, yavuga ko Imana izobahonya kubw'ibiturire n'imibwire umuhanuzi n'umwe muri igera mubona muri Afrika ahaguruka ngo avuge ku biturire. Nimumbwire umuhanuzi muri igera mubona muri ibi bihugu byacu by'ubukene birimo inzige. Umuhanuzi murabona ahaguruka ngo avuge ku biturire, avuge ku bintu biriko birakorerwa mu bihugu byacu turimo. Abahanuzi bose b'iki gihe barugawe iminwa, ntibavuga ukuri. Abahanuzi b'iki gihe bahanura ibisosa, bahanura ibihuye no kwifuza kwa mwibi bihugu byacu. Nico gituma ibihugu byacu bidatera imbere, kuko abahanuzi bose Satani yabamenye amaso. Imana tugirire neza. Ibihugu byacu nibitera imbere kubera abahanuzi b'ibinyoma bavuga ibihuye no kwifuza kwa, nibavuga ukuri. Ariko wowe Imana iragukeneye muri urungano kugira ngo iguhe imbaraga zo kuvuga, udatinya kuvuga ushize amanga, kugira ngo ushobore guhindura umuryango wawe. Ntushobora kuwuhindura utarahaguruka mu mbaraga z'Uhoraho. Ibyo byatumye haba akarenganyo ku bantu bato bato no mu masentare, kubw'uburyo umuntu wese yashobora gutsindwa kandi ari we muntu, kandi ari mukuri. Abatunzi bariganzira. Muri ico gihe cya Amose umuntu yarashobora gutsindwa, urubanza bakarujya kandi ari mukuri, kubera ko igihugu cyari cyuzuye umujyano n'ikinyoma. Haleluya. Abantu bari barataye Imana yabo y'ukuri Elohimu. Abantu bari barakurikiye ibigirwamana, bari barakurikiye imana z'ibiti n'iz'amabuye. Ibyo ntivyabuza abo batunzi kubasanga mu madini bafise intebe z'imbere, aribo batanga ibyacumi byinshi, bigatuma abakozi b'Imana badashobora kuvuga ku mafuti yabo. Bazana byinshi bikanafunika iminwa. Abaherezi, abakozi b'Imana barazibigwa iminwa n'ibyo abantu bitwa ko bakomeye bazana mu rushengero, bigatuma abantu batavuga ukuri. Muriko muranyumva? Imana igaya uburyo abisirayeli basenga. Hageze igihe Imana ibagaya, iravuga ngo nzinutswe iminsi mikuru yanyu, nzinutswe gukorana kwanyu, kuko mukorana kugira ngo mutsindishe umunyakuri, mukorana kugira ngo mutsindishe utacumuye. Imana irigaya, iravuga ngo nzinutswe iminsi mikuru mukora.
imana nigomba kuzinukwa iminsi mikuru yacu, ariko imana igomba kunezerererwa iminsi mikuru dukora. Gukorana kwacu kugahimbara imana, gukorana kwacu kukanezera uhoraho. Imana irababara kuko abantu bari barataye imana y'ukuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero imana iguha ububasha, imana iguha ubushobozi nk'ubwo yahaye Yohana umubatizi ushobore kumira izo nzige. Nifuza ko duhava turangiza. Shaka turangirize muri iri jambo. Ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli. Ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 32 umurongo wa mbere. Hagira umuntu asomera iryo jambo. Ezekiyeli 32 umurongo wa mbere. Nimwakira imbaraga zo kumira inzige. Nimwakira imbaraga zo guhekenya izo nzige. Izahekenye ubutunzi bwanyu, izahekenye amafaranga yanyu, izahekenye icubahiro cyanyu, izahekenye ubuzima bwanyu, namwe muhabwe imbaraga zo kuzihekenya. Amen. 32 umurongo wa mbere. Ezekiyeli. Amen. Umutwe w'amajambo uravuga ngo kuborogera Farao na Egiputa. Ngo maze mu mwaka w'12 mu kwezi kwa12 ku munsi wa mbere w'uko kwezi, ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti: mwana w'umuntu, cura intimba uririre Farao umwami wa Egiputa, umubwire uti waruhwanye n'umugunza w'intambwe yo mu mahanga, yamarumeze nk'ingona iri mu kiyaga. Widimbagura mu nzuzi zawe, amazi uyatobesha ibirenge, uca iyondoyondo inzuzi zabo. Uku ni ku mwami Uhoraho agize ati: nzoguhwikiza urusenga rwanje ndi kumwe n'igitero c'abanyamahanga benshi, kandi bazogukwegesha urusenga rwanje. Kandi nzogusiga ngaho imusozi, ngushiburire mu gahinga kasabaderi. Kandi nzotuma ibiguruka byose byo mu kirere biguhundarako, n'ibikoko byo ku isi byose nzobihaza inyama zawe. Mbere nzokwiragiza inyama zawe ku misozi, n'imyonga ndayuzuze ubutumbazi bwawe. Ubutumbazi bwawe. Imana ishimwe cyane. Komera Yesu amashi. Imana iravuga muri Ezekiyeli, iravuga ngo maze mu kwezi kwa12 mu kwezi kwa12 ku munsi wa mbere uko kwezi. Mbega uyu munsi turi ku munsi wa mbere? Uyu munsi turi ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa12. Yego. Imana ivuga aya majambo, iravuga ngo ku munsi wa mbere w'uko kwezi, ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti: mwana w'umuntu, cura intimba uririre Farao umwami wa Egiputa, umubwire ati waruhwanye n'umugunza w'intambwe. Uyu ni umunsi wo kuririra Egiputa na Farao. Uyu ni umunsi wa mbere w'ukwezi wo kuririra Farao na Egiputa, kuko bagiye gupfa, bagiye gutsindwa, bagiye kutuva imbere. Alalalala semeni, haleluya. Ngo mwana w'umuntu, ririra Egiputa uhatangarize ko igihe cyaho kigeze. Ririra Egiputa uhatangarize ko gutsindwa kwaho gushitse. Tangariza abansi bawe ubabwire ko gutsindwa kwabo kwageze. Zabura haleluya. Mu kwezi kwa12 ririra Egiputa na Farao umwami wawe. Para abanyembaraga, para abanyenkomezi, para abantu bafise ijambo, bari bakomeye, ngo ariko ubaririre kuko gutsindwa kwabo kurageze. Haleluya. Umubwire uti waruhwanye n'umugunza w'intambwe yo mu mahanga, yamarumeze nk'ingona iri mu kiyaga. Widimbagura mu nzuzi zawe, amazi uyatobesha ibirenge, uciyondoyondo inzuzi zawe. Uku ni ku mwami Uhoraho agize ati: nzoguhwikiza urusenga rwanje ndi kumwe n'igitero c'abanyamahanga benshi. Imana ishimwe cyane.
iyi ni isaha yo guhwikira ivyari vyaratugiriye nabi. Iyi ni isaha yo guhwikira imitego yose twari twarateze. Iyi ni isaha yo guhwikira abapfumu n'abarozi. Iyi ni isaha yo guhwikira abanyamareba. Turi mu kwezi kwa12 ku munsi wako wa mbere wo guhwikira vya bindi. Sema haleluya. Mwabaririmbyi mwe, nigihe cyo guhwikira byari byarabahwikiye. Shengero ry'Imana, nigihe cyo guhwikira abari baraduhagaze ku gakano ngo mu kwezi kwa12 kwitwa Adari birahinduka. Abayuda bari gupfa, Imana ibaha kubaho. Mu kwezi nk'uku Imana iguhaye kubaho. Mu kwezi nk'uku Imana ikongerereje iminsi. Mu kwezi nk'uku Imana ikongerereje imyaka. Mu kwezi nk'uku asemeni haleluya. Mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari ibintu birahinduka. Amen. Nanjye ndatangarije ubuzima bwawe ngo Imana ihindura ibintu. Ndatangarije ubugingo bwawe ngo Imana ihindura ibintu. Ndatangarije umuryango wawe ngo Imana ihindura ibintu. Amen. Muri uku kwezi kwa12 ibintu nibihinduke. Haleluya. Ngo mu kwezi kwa mbere ku munsi wa mbere Imana ihwikira abansi ba Yuda. Ivyari biguteye ubwoba Uwiteka bihwikire. Ivyari bigutufashe, byari bifashe ubuzima bwawe, ora habihwikire. Ngo mu kwezi kwa 12 ku munsi wako wa mbere Imana ivuga ijambo rimwe ricecekesha yandi majambo yose. Nimba wizeye Yesu wovyaguruka tugasenga, namba wizeye Imana wahaguruka tugasenga. Muvyaguruke dusenga. Turi mu ntango y'ukwezi kwa12. Turagomba ngo tukwinjiremo neza. Bwana Yesu asifiwe. Turagomba ngo tukwinjiremo neza. Reka ndabatangarize. Nimba ufise ubwoba bw'ubuzima, ukaba ufise ubwoba bw'urupfu, uhumure ntacyo ruzokugira, kubera ko ku kwezi no kwezi ko burinzi. Abarozi bariko baratanga ibimazi. Abarozi bariko baratanga amashikanwa. Ariko Imana yo mwijuru igomba kugushiriraho uburinzi. Fata ikimazi mu biganza. Dusengere ku kwezi kwa12. Bwana Yesu asifiwe. Dusengere ku kwezi kwa12. Dusabe tugire isengesho ridushiriraho uburinzi. Fata mu mufuko wawe, fata ituro, tubwire Imana ngo ku kwezi kwa12 kuze kutubera ukwezi kwawe. Mwegereze igiseke hano. Uyatera intambwe ukuze. Dusengere ku kwezi kwa12 tuguhezagire. Tera intambuko, fata ikimazi, fata ituro y'uku kwezi, hanyuma ndagusengere. Haleluya. Nimbona ndenze wa musozi zaririmba Hosiyana. Ukagwa ruzi zaririmba Hosiyana. Nimbona ndenze wa musozi zaririmba Hosiyana. Imara kwa ukagwa ruzi zaririmba Hosiyana. Tera intambuko ndagusengere. Ukwezi kwa12 Imana izikurinde. Ndagusabira isengesho rizokurinda uko kwezi kose. Mfite urukumbuzi mu mutima wo kuzumva izina ryanje risha rimamaga ngo nitabe ikoza nyumva nkayi. Nimbona ndetse wa musozi zaririmba Hosiyana. Imara kwa ukagwa ruzi zaririmba Hosiyana. Nimbona ndetse wa musozi zaririmba Hosiyana. Imara kwa
Imana ikweretse ikimenyetso c'ibyiza. Muri uku kwezi kwa12 uzosubizwa ibyawe byose. Muri uku kwezi kwa12 Imana izogutwenza. Tuzinjira mu kwezi kwa mbere utakiri wewe, amateka yawe yahindutse. Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha. Zamura haleluya. Imana ikurindane n'umuryango wawe, Imana ikurindane nawe, Imana ikongera iminsi. Iminsi yawe yari yabazwe, iminsi yawe yari yaharuwe, ariko Imana ikongera iminsi. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Imana irakongeye umwana. Nimba tashari mufise nimukomere Imana amashi. Imana ikongeye umwana. Imana iragushumbushisha ubugira kandi. Imana iguhezagire. Mariage yawe iraje vyihuse. Muwo mufasha mugakomera Imana amashi. Mariage yawe iraje vyihuse. Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha. Mwizina rya Yesu, mwizina ry'ububasha n'ubushobozi, wakire kwidegembya, wakire kubohoka. Akira ibyawe byose, akira ibyawe byose, akira umugisha wawe, akira umugisha wawe. Zoririmba Hosiyana Imana ukagwaruzi zaririmba Hosiyana. Muhagarare ndabasengera. Nimbona ndetse wa musozi zaririmba Hosiyana. Reka nababwira ukuri, ikimaze kizobarinda uku kwezi kose. Haleluya. Iki kimaze kizokurinda iminsi 30 isigaye kugira ngo usozere uyu mwaka. Naho ryo bari 100, naho cyo bari 1000 utanze, naho yo bari 1010 bizokuvugira urugendo rwose rusigaye imbere yawe. Mana ndamuhezagire mu izina rya Yesu. Ngiye kubasengera. Abagwaye murakira, abafise imitwaro irabavako. Ibibazo byose mufise biratorega umuti. Muzamure ibiganza dusenge. Data mu izina rya Yesu, ndasengera abana bawe, ndabahezagiye mu izina rya Yesu. Manukanwa no kubatabara, manukanwa no kubiyereka. Muri aka kanya kora ibikorwa byawe, muri aka kanya kora ibitangaza. Umuntu wese ari mwari no koranira aza kafise ikibazo cy'umugongo, yihuta azana imbere, aze yihuta hano imbere ndamusengere. Umuntu afise ikibazo cy'umugongo, afise ikibazo cyo kuribwa umugongo, Imana yo mwijuru iri hano, Imana yo mwijuru iri hano, ijuru riri hano, ijuru riri hano, ijuru riri hano, ijuru riri hano. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe Yesu. Akira indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanje yose. Akira indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanje yose. Imana igukijije uruti rw'umugongo, Imana igukijije uruti rw'umugongo.
imana igukoreye sikaneri yayo, igucishije muri sikaneri yayo. Imana iriko iragusikana. Imana latekos izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imana irakuvuye umugongo, Imana irakuvuye umugongo, Imana igukijije amaguru, Imana igukijije imitsi, Imana irakubohoye amagufa. Lebo sheketere mando. Imana ikoze igikorwa mu buzima bwawe. Hari ama operasi yabaye muri wewe, hari ama operasi Imana ikoze mu buzima bwawe. Imana itanze intaye ku buzima bwawe. Jesus, Yesu. Abandi musenge, abandi mubandanye gusenga, abandi mubandanye gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga. Hari ama operasi yari karaba mu magufa, hari ama operasi yari karaba mu magufa, hari ama operasi yari karaba mu mitsi, hari ama operasi yari karaba mu izina rya Yesu. Tabara, tabara umwana wawe, tabara umukobwa wawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyaguhoraho Jesus. Ijuru riramanutse, ijuru riramanutse kugutabara, ijuru riramanutse kugukorako. Genda wicare mu izina rya Yesu. Hari icyo Imana ikoze, hari icyo Imana ikoze, hari icyo Imana ikoze. Hari deliverance iri kirakoreka muri wewe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Jesus, Yesu Kristo. Akira ubuzima, bohoka umugongo, bohoka umugongo, bohoka umugongo, bohoka imitsi y'amaguru, bohoka umugongo, bohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kwidegenja mu izina rya Yesu, akira kugirirwa neza mu izina rya Yesu, akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Fasha, fasha uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, fasha uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Taka mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Musengere, musengere, musengere mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira kwidegenza, akira ubuzima, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka, akira ubuzima, akira kubohoka, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Taka, taka, taka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bohoka, bohoka, bohoka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu, bohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, akira kubohoka. Jesus, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kubohoka, akira kugirirwa neza, akira gutabagwa, akira kugirirwa neza, akira gutabagwa, akira kugirirwa neza kwa jina la Yesu. Egeza hano uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira gutabagwa, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza, akira kwidegemvya. Mana urakoze kumutabaye, urakoze kumugiriye neza, urakoze kumuyeretse mu izina rya Yesu. Amen. Mwokomera Yesu amashi.
napfuye mu nda ya mama nzasubira byose napfuye mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Tugira dusozere umuntu ngomba gusengera n'umuntu afise ikibazo c'amavi. Amavi yiwe aramurya ukamenga amavi barayuguruye. Woma ndagusengera Imana igukoreko. Napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye aho hejuru mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Abakozi b'Imana muci inyuma y'aba bantu. Napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka napfuye mu nda ya mama izina rya Yesu byose byatanzwe izina rya Yesu akira kubohoka izina rya Yesu akira gukira 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 akira gukira amakanseri yo mu mavi akira gukira amavi akira gukira akira kubohoka kugeza ku munsi wa Mungu nzo mufisi intahe z'ivy'Imana yakoze. Komera Yesu amashi menshi. Usubire mu bibanza. Napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi ina ya maroli na ya tora napfuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Uriya musore ari hariya inyuma yicaye hagati wewe uyo muri kumwe uku kwezi kwa12 Imana ikweretse igitangaza. Ku kwezi kwa12 Imana irakugururiye umugisha. Wokomera Yesu amashi menshi. Uriya mu mama wewe nyene wambaye igitenge muri uku kwezi kwa12 Imana ikugururiye amafaranga. Ntabwo muvyumva muhamuzamuye haleluya. Muri uku kwezi kwa12 turangize muri uku kwezi kwa12 we Bernice uzogira abakiriya utari bwigera ugira uzoronka amafaranga utari bwigera uronka. Woza muri cyubahiro kuri Yesu. Imana igiye kuguha urugo wewe umwaka tugiye kwinjiramwo ntabwo mutahura Imana ntabwo mutahura ingene Imana ivuga. Umwaka tugiye kwinjiramwo Imana izoguha umugabo. Imukomere Yesu amashi menshi.
Sema haleluya. Wewe wankuye isoni, wumvise gusenga kwanje ugiye bikwiriye uku kwezi kwa12, uku kwezi kwa12 uzohabwa kado ivuye kuma haru Professor Professor hari umuntu azokwiyumvira ko ari mu gihugu cya kure. Urabyumva? Hari umuntu azogukorera kandi ozamura icubahiro kuri Yesu. Professor Hagarara ndaguhanurire. Uku kwezi kwa tugiye kwinjiramo kwa mbere, ukwezi kwa12 gweze, Imana izoguhuza n'ikintu wari warasengeye inyuma y'imyaka myinshi, izoguhuza n'umunyamugisha n'umunyamasezerano Imana yagusezeraniye. Hema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Mu kwezi kwa mbere hari umuntu azoguha kado y'amafaranga. Mu kwezi kwa mbere, guhera mu kwezi kwa mbere, ayo mafaranga uyo muntu azoguha n'urufunguruzo rw'umugisha Imana yavuganye nawe. Professor Hey! Chum! Chum! Hallelujah! Muri uku kwezi kwa12 hagarara ndaguhanurire da. Muri uku kwezi kwa12 Imana izoguha ibintu bibiri. Murabyumva? Imana izoguha ibintu bibiri wasabye, wasengeye. Mu kwezi kwa mbere uzinja mu musesekara w'ubuzima bwawe. Hallelujah! Muri uku kwezi kwa 12 hari amafaranga arenga 2 miliyoni ugiye guhabwa. Muri uku kwezi kwa12 amarembo azuguruka. Muri uku kwezi kwa12 amashami yawe azorenga inzitiro wari warashiriweho. Nimba mwizeye Imana nimuyikomera amashi. Hallelujah Hallelujah! Muri uku kwezi kwa12 uzohura na fiancé. Ndarahiye muri uku kwezi kwa12 mu muryango iwanyu hazovuga impundu. Mu muryango iwanyu uzojana y'amakuru. Sema hallelujah! Hallelujah Professor Muri uku kwezi kwa12 ibintu bizohinduka. Nimuzamura icubahiro kuri Yesu. Muri uku kwezi kwa12 uzosinyigwa urwandiko rushaka ubuzima bwawe. Muri uku kwezi kwa12 muri uku kwezi kwa12 uzotangira gucuruza.
murabyumva ngo muzamure haleluya uzoronka mutahe Zoom, 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 zoom. Prophesy. chabihe na chagihe mana waminduriye amateka chabihe na chagihe mana waminduriye amateka waminduriye amateka mama mugisha muri uku kwezi kwa12 hari umuntu azokurungikira telefone kwezi kwa12 uzokwakira amafaranga ndabihanuye ndi mwaya amavuta y'ubuhanuzi sema haleluya sema haleluya franga zinakuja cyubahiro kiraje wazamula haleluya sema haleluya nimukomere Imana amashi Claria hagarara ndaguhanura uku kwezi kwa12 abakuvuze nabi bazosobanukirwa Imana yawe abagonze kunanirwa reka la twozamula haleluya abantu bagiye kugaruka abagutaye bagiye kongera kukugarukira abakwibagiye bagiye kongera kukwibuka ndavugana n'umuntu yibagiwe mwari no teraniro nazamule haleluya nushimwe kutatugize umuhigo abansi bacu abansi bacu babavugiriza impundu kunesha haleluya mwenyemerera ngahanurira abantu nka 2 tugataha mwenyemerera nkavugishwa ku bantu nka 2 tugataha umviriza wewe uhagazaho protocol wewe ndiko ndabwira niwe ndiko ndabwira Imana yo mwijuru ishize ku rutonde amasezerano yari yaravuganye nawe la nimba tasharufise komera Yesu amashimeshi Imana iributsa abantu Imana iributsa abakobwa Imana iributsa abamama Imana yuguruye amadosiye reka twazamula haleluya amadosiye yari yarugaye mu bakozi b'Imana Imana irayuguruye Imana irayuguruye Mungu anafungua Hallelujah. Semeni haleluya Hallelujah. n'abakozi b'Imana mwe Imana bakuye mu bukene Imana bakuye mu gukorera Imana mukenye ndavugana n'ishengero riri hano Imana ikuye umwaka bari ku buzima bwanyu Imana ikuye imikoshi yari ku buzima bwanyu Imana ikuye agasuzuguro kari ku buzima bwanyu ukaba mwizeye Imana yikomera amashi Hallelujah. zamura haleluya Hallelujah. zamura haleluya Hallelujah. zamura haleluya rangide ingo ndaguhanuriye twitahire sema haleluya sema haleluya Hallelujah. ukunye nuca ibibatsi niko ubuzima bwawe bugiye kwihinduranya niko amateka yawe ariko murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva hagarara hano hejuru sema haleluya Hallelujah. ukunyene mumubona ari smart niko ubuzima bwiwe buhindutse ukunyene yambaye imyambaro icubibatsi niki ariko
isubirire mu kibanza. Imana ihinduye amateka yawe. Tambuka ujandagira nk'uwagendewe n'Imana. Professor. Semeni haleluya. Hallelujah. Dusozere twitaye. Imana iruguruye. Amen. Imana yuguruye amaviza. Imana yuguruye ubuzi. Amen. Imana ariko ntabwo Amen.